nkomeje gusuhuza kuri we n'ubundi ukomeje gushikira amakuru turaca tukurondera uko bukeye nuko bwije n'ubundi tugiye turagaruka ku makuru agenda avugwa kuri leta yacu y'u Burundi, ku gihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse tunabagarukiye ku makuru agiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mpuzamakungu agiye atandukanye. Turaca tubabwira ku gisirikare ca M23, turaca tubabwira kuri perezida wacu Evariste Ndayishimiye, turaca tubabwira ku idonido ikomeje kuvugwa mu mpuzamakungu zigiye zitandukanye. Wowe icyo usabwa ni uguca urabyonda subscribe, ugapyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca turakurondera aca aragushikira nta vumbi. Turaca turabagezaho n'ubundi amakuru y'incamake aca aracicikana, ubundi turaci turayabarungikira arambuye nta vumbi ariho. Wowe icyo usabwa ni uguca urakomeza kudukurikirana. Reka turace tukubwira yuko rero perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo araca amerewe nabi muri leta ya Amerika. Ni nyuma yaho aca ajya mu nama yo muri leta zunze ubumwe za Amerika guhura na perezida Donald Trump, aho baraca baganira ku kibazo ca M23, ku kibazo cy'u Burundi. Bivugwa ko mu gihugu cy'u Burundi kirimo gushigikira igisirikare ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baraca biga ku bibazo bigiye bitandukanye ndetse no ku bibazo by'u Rwanda. Baca bashinja u Rwanda yuko ngo arico gishigikira umugwi wa M23. Ibyo byose baraca babiganiraho, ariko nk'uko amakuru yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, biraca bivugwa ko ngo nta Evariste Ndayishimiye araca hagera nyine agaca ahura n'ingorane nyinshi. Izo ngorane mwaciye muzumva amakuru yacu twagiye turaca tubagezaho, mwagiye muyumva. Turaje tubashikire n'ubundi uko byifashe aho ngaho aho agwariye muri leta zunze ubumwe za Amerika. turaca tubabwira uburyo ingene byifashe. Turaca tubabwira n'ubundi ku gisirikare ca M23. Igisirikare ca M23 kiraca gikomeje kugwana inkundura kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guca kirafata ubundi buce bugiye butandukanye bwo muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ibi byose reka turace turabikugwegizaho mu makuru yacu n'ubundi arambuye. Wowe icyo usabwa ni ugucyonda sabone, ugacyonda kuri kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca turakurondera ace agushikira nta vumbi. Si ibyo gusa kandi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo araca avuga ko ngo ari gukora iyo bwabaga kugira ngo ace araronka intwaro nyinshi ziratuma ziramufasha kugira arwanye igihugu ca Repubulika y'u Rwanda, kubera ko ngo araca rushinja yuko ari rwo ruraca rutera inkunga igisirikare ca umugwi wa M23, ngo akaba ari ntayo ntandaro ituma umugwi wa M23 uraca ufata ubuce bwinshi bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese uwo mugambi araca ategura uwo mugambi ni bwoko ki? Turaca turawubagezaho mu makuru yacu arambuye. Wowe icyo usabwa ni uguca uradukurikirana ubundi tuyakugezeho, ugabyonda ukibuka gupyonda sabone, ukibuka gupyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca turakurondera aciye agushikira nta vumbi. Yaba ari mwebwe mutuye Gitega, bamwe mutuye Karusi, abandi mutuye Bujumbura, abandi mutuye mu bice bugiye butandukanye bwacu bw'u Burundi, muraca mukurikira amakuru yacu. Turababwiye ngo turabashaye yambu. Reka rero durace dutangira amakuru yacu turababwira ko umuperezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi, igihugu cyacu cy'u Burundi gikomeje kugarizwa. Ni nyuma yaho perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aca aja mu gihugu ca Amerika, ariko icyo gihugu ca Amerika arasa nkaho bitamugendekeye neza, aho yaragiye mu nama yo guhura na Donald Trump mu rwego rwo kugira ngo barace biga ku kibazo
cugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'igisirikare n'umugwi wa M23. Muri iyo nama rero yaca yigamo ibintu byinshi mu gihe yari arimo afashe ijambo aca avuga ku bijyanye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'amakimbirane ahoshwa hagati y'igisirikare cya M23 n'igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda. Niho byaje kugaragara ko ameze nk'umuntu wacitse intege, igihe cyaje kugera araca yikubita hasi arwaye isereri. Abaganga bakaba bemeza ko ari isereri yamufashe mu rwego rwo guca abura amaraso. Ako kanya bahise baca bamujyana mu bitaro bikuru bya New York. Aka kanya ubu ngubu arimo gukurikiranwa, amakuru arimo gutahura nuko ngo araca amera neza, akaba agiye guca ataha. Ese ubundi ikintu koko cyatumye aca abura amaraso ni igici? Gusa ngo ibitaro bimwe biratangaza yuko aca ameze neza, nta kibazo na kimwe aca agifite. Ubu ngubu agaca agiye gutaha mu gihugu ciwe cyamubyaye aricyo cyacu cy'u Burundi. Mbese naza guca arataha mu gihugu cyacu, araca ataha ameze neza, aca ameze gute? Ibyo nabyo turaca turabirondekera uko bukeye n'uko bwije. Wowe icyo usabwa ni ugukomeza gucyonda sabone, ugacyonda no kunjogera kugira ngo amakuru yose tuzatugezaho azaza guce akugeraho nta vumbi. Si ibyo gusa kandi twanababwiye ko mu ncamake twababwiye ko igisirikare cya M23 gikomeje gukora nk'ibintu bisa nk'isuzuma, kuko kirimo kugenda gitera ibitwaro byinshi, gifata ibitwaro byinshi, cyane cyane ibyo cyagiye cyambura abasirikare b'igihugu cya Afurika y'Epfo, ndetse n'ibisasu cyagiye cyambura abasirikare b'abacancuro. Ubu ngubu noneho byose cyabigejeje mu mujyi wa Goma, ngo kimwe kubitunda kibijyana mu bundi buce, ngo kuko kirashaka gufata ubundi buce, ndetse harimo n'umugwa mukuru wa Kongo Kinshasa, ariwo mugwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese ubundi ino ntambara yo izarangira gute hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC aricyo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bizarangira gute? Ibyo nabyo tuzaca tubakurikiranira uko bucye n'uko bwije. Wowe icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikirana. Si ibyo gusa kandi umuperezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo araca avuga ko ngo arimo kwitegura intambara hagati y'igihugu ciwe cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, aricyo ngo gishobora kuba gishyigikira umugwi wa M23. Ibyo ngibyo bikaba birimo kwemezwa n'abayobozi bakuru b'igisirikare cya FARDC aricyo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baraca bavuga ko ngo u Rwanda rurimo rushyigikira umugwi wa M23, ngo ibimenyetso byinshi biraca bibigaragaza. Ubwo rero ngo Felix Antoine Tshisekedi akaca arimo atangaza yuko ngo agiye kurwanya inkundura hagati y'icyo gisirikare ciwe ndetse n'igisirikare cya RDF, mu rwego rwo kugira ngo cyihimure ku bintu byinshi cyagiye gitakaza icyo gihugu cya Kongo, ngo kubera u Rwanda rwagiye rushyigikira uwo mugwi. Ariko uwo mugwi ukaba urimo kubihakanira kure yuko u Rwanda nta hantu bahuriye naho na gato, ahubwo ari abanyagihugu barimo guca baharanira ubwigenge bwabo. Ariko n'u Rwanda narwo rugaca ruhakana yuko atari bo batera inkunga umugwi wa M23, ngo nta naho bahuriye, ahubwo ari abaturage nyine bakomeza kwirwanirira kurwanya ku gihugu cyabo kugira ngo kigaruke mu mahoro, nyuma y'uko babona ko ubutunzi bwabo burimo guca bushyiraho kubera abacancuro benshi barimo kugenda baza kubutwara ku bubi na bwiza. Ubwo rero baraca bavuga ko bashaka kwigarurira igihugu cyabo, kikava mu maboko y'abacancuro ndetse kikava no mu maboko y'ibindi bihugu, ahubwo kikigenga ku buryo bukomeye.
ibyo rero nabyo turaca turabikurikiranira uko bukeye n'uko bwije. Wowe icyo usabwa ni ukupyonda sabone, ugapyonda ku nzogera kugira ngo amakuru yose tuzaba ace akugeraho nta vumbi. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nawe araca avuga ko umuntu wese uzahirahira guca aratera igihugu ciwe cy'u Rwanda araca agihereka ko nawe atari mu mikino, ngo yiteguye guca arwana kandi aca arwana inkundura ku buryo bukomeye. Ibyo ngibyo yabivuze nyuma y'aho aca umunyamakuru aca amubaza ese impamvu uko yabyitwaramo yaramutse yumvise yuko igisirikare ca igisirikare ca FARDC ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cije kumugabaho ibitero, ese yabyitwaramo gute? Aca avuga ko ngo abasirikare biwe biteguye, nabo bari tayari kandi biteguye kurwana inkundura. Ubwo rero ngo igihugu ciwe ngo kiriteguye, ntabwo giteze umuntu uzagisubiza inyuma kuri iyo ntambara izabahuza hagati ya Kongo n'igisirikare ciwe cy'u Rwanda. Mbese iyi ntambara yo izahoshwa gute, izarangira gute? Ibyo ngibyo tuzagenda turaca tubibakurikiranira uko bukeye n'uko bwije. Tubibutse ko ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iraca ishigikiwe n'ibihugu bigiye bitandukanye nka Afurika y'Epfo ndetse igashigikirwa ngo amakuru arimo agenda tugenda dutohoza nuko ngo n'Uburusiya bushobora kuba bwivanze muri ino ntambara irimo guhuza ibihugu. Ibyo bizagenda gute? Turaca turabibakurikiranira. Icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda kuri ku nzogera kugira ngo amakuru yose turaca turagushikira azaza gushikira nta vumbi. Reka mu kanya n'ubundi tuze tukugezaho n'andi makuru agiye atandukanye.